Abashingamateka hariho ibwirizwa ribategeka gukorera ku nteguro baba barungikiwe. Umushikiranganji aja kuyibasigurira kugira bayihezagire. Ayo n'amajambo yakoreshejwe n'umushikiranganji w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo kuri uyu wa mbere, aho yari aramutse aja gusigurira abashingamateka integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka uza w'ibihumbi 2022 ushira uw'ibihumbi 2023. Honorable Leopold mu kibazo ca 19 yagarutse ku bwene narenze itegeko mu ngingo yaryo ya kabiri ngo narenze amategeko nje umurambizi cyumurane bigiranga nahoya kinavye nimeje sinacumuye kucyumure n'ibigiranga nacumuye aho bikenewe yavuze ko amsama kenye nyene umuntu yokwemeza integuro mbega none sinzi wavuze mu nyuma hariya ngo tuyisubize inyuma kugira ngo dukurikire umukuru w'igihugu ibyo yavuze aho muhava musangana je n'itegeko rihava ridufatira hamwe twese hariho na obligation yo gukorera kuri iyi nteguro mu gihe yari nziza ibaza rero uvuga ngo tukijyana isubire inyuma none ryabwirizwa ryo twaba turyubahirije gute jewe ndabasabe n'ukuri iyi nteguro twazanye muyihezagire bwasi nyine ari kubivuga mugabo twaje nyine kugira ngo muyihezagire ntayandi ho sinabizi murakoze. Iyo ngendo y'umushikiranganji ngo irerekana neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD butemera intwaro rusangi, kuko imwe mu nkingi yayo ari uko inzego z'ubutungane, inama nshingamateka na leta urwego rumwe rukora rwigenga. Bivugwa n'uwahoze ari umushingamateka Frederic Bamvuginyumvira asanzwe arongoye urunani Sephora Rusha rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Akamaro k'inama nshingamateka ni uguserukira abanyagihugu, ni ukubera ijisho abanyagihugu kugira ngo leta ibyo yemeye ibikurikize nk'uko iba yavyemereye abanyagihugu. Rero uyu munsi ico tubona wumvirije umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ejo bundi ukumviriza umushikiranganji w'ibigega vya leta arimo aravuga mu nama nshingamateka avuga ati naje kugira ngo iri tegeko murihezagire, ati nayo kuvuga ngo mukore ko umukuru w'igihugu ashaka uko yabatumye, ati jewe mpava musanga nanje turi uko nyene turi kumwe. Rero iyo umushikiranganji avuga mwene uko no gukuramwo ibintu bitatu. Ikintu ca mbere nuko mu mutwi we, kandi nkuko yabivuze ati kirazira kuraba ku isahani y'umukuru, ibyo tuvuga ntidushobora kuca turabivugira hejuru, turabivugana nabo tubisangiye. Aho bisigura yuko mu bisanzwe bitwita mu gifaransa la nouvelle administration publique, ni ukuvuga uburyo bushasha bwo gutunganya intwaro y'igihugu batigeze bategera ibyo ari byo, kubera ko iyo politike nshasha y'intwaro nshasha ishimikiye ku kuntu ibiri mu gihugu ari iby'abanyagihugu, kandi umugambi wose ufatwa, ingingo yose ifatwa ibwirizwa gushikirizwa abanyagihugu, atakuvuga ngo uriya munyagihugu n'uw'inyuma twebwe dutwara turabo turabene co turi kumwe turahana amakuru, ari kuriya nyarucari ntakeneye kubimenya, bakibagira yuko ariwe mukuru gusumba abo. Ico ni ca mbere. Ica kabiri nuko batigeze bategera akamaro ka demokrasi, kuko muri demokrasi inzego ziratandukana. Inama nshingamateka, inama nshikiranganji, urwego rw'ubutungane ni inzego zitatu zidasa, kandi zibwirizwa gutandukana ku buryo zikora. Rero uyu munsi rero icyo tubona, iyo umushikiranganji avuze kurya abavuze ati burya nta nama nshikiranganji, nta mwebwe, nta butungane, twebwe turi ba mugabo umwe. Uwo mugabo umwe rero bashaka kuvuga ni
CNDD-FDD ni umugambwe leta. Ni ukuvuga igihe twari dufise imigambwe leta, hari hariho umukuru w'igihugu, hari hariho nta mushikiranganje yabaho, ntawo kwivuna abansi yabaho, byose byarabwa n'uwo muntu akaba ari wica agakiza. N'uyu munsi ni nkaco kimwe, gusa kera inzego ntazariho, uyu munsi ziriho kwizina, mugabo ingene zikora kwa kundi nyene za zindi za kera zakora. Nta tandukanirizo usanga hagati y'ubwo bwoko bubiri bw'inzego. Icya gatatu ndi buvuge nuko ahanini uyu munsi inama shikiranganje, inama nshingamateka, bajya abacamanza mu bisanzwe navuze ko bari mu mugambo umwe, niwo nabo bagena, ni nabo bategeka ati genda mukora uku, genda mukora uku, genda mukora uku. Hanyuma rero ibyo by'abanyagihugu ni iby'inyuma, ariko ibyo tukeneye gushikako si iby'abanyagihugu n'ibyacu. Biba bisigura rero yuko igihugu kidafise abagitwara, abariko baragitwara baritwarira, bagikuramwo amahera bakirira, iyo ni inyungu bafise gusa. Ibisiga byo guteza imbere abanyagihugu bizoguma mu majambo, biherera iyo ntuzosubira kubona, ntuzokigera ubona mu gihugu hagati. Ufate nk'umutumba wo buvukako, wokwereka umugambi uhari wo kukiza abanyagihugu, kubakiza inzara, kubakiza ubworo, kubakiza ibinabiriya. Nta na hamwe hari imigambi yitwerekeye abanyagihugu igihe abanyagihugu bari bakeneye mwene iyo migambi, kuko imigambi ihari niyo kugura amamodoka, niyo kugura amajipe, niyo kugura ya miduga yunguruza abantu, mugabo ari yabo bavyivuye kugira ngo baze barikenura, abanyagihugu nabo bitone butondere. Iyo nteguro y'itegeko rigenga amafaranga azokoreshwa mu mwaka uza yahavuye yemezwa n'abashingamateka 88 kwijana na 16 bari bahari, naho abashingamateka 28 bo mu mugambwe CNL bararihakana.